Mugiye dewa gukorana raduravuze gubushiri wawe watswa kuvanga ubu nawe wavye bigenze gute bameze neza yarabonye ikiganiro cyane atekereza kuvanga nta nuwo mfise. Hello guys, akwa mukije vyo makora vyose we start akaburungu Black TV akaburungu Cram Instagram na Facebook nico kimwe so dusanga ni natakibazo na kimwe uyu munsi muri rompo ya Itazini niko bavyita baje gutera ibiti muga tushaka tuvege n'abantu babiri batandukanye canke batatu ntumbaze ako mwambesha ko wa mbere ni mwita imbesire cameraman wiwe imbesire nawe ni imbesire canke umwita imbesire gusuko nyene Ico ni giki imbesire cameraman wawe sikwe kumwita imbesire cameraman mbega uraza imbesire cyari ico niyo cyavu ushaka kwazi gituma mwamwise imbesire if bale ya en fait novuga neza yuko nakazina yakuzwe yitwa ariko twe kwa tiga tunanirwa twa dushaka kureba ibintu byacu atandi hantu bisa ibintu nyene biba ari twiwe nyene twebwe nyene inkarandiri promoter nyene tigera nanirwa muganga Radri bonone yaburika mazi kwa nshimire kwanza DJ Prizi 36 yashoboye kunyita muganga ngashimira Kiboka yashoboye kunyita tout terrain ndabikwiye kabisa nuko babonye ndabikwiye mpamvu bashoboye kuma mazina yose James Fresh Big ego ino bisabusanga uje gutera ibiti musaza nawe meze gute umujasta gutera ibiti birahura canke uvuga ati ndakunda igihugu canje guteza imbere ya ndakunda igihugu canje nifuza ko gitera imbere kuko siga mbere nje kubikora twama twaje kubikora mingi giye tandukanye ndifuza ko igihugu canje kimera fresh gisa neza hamwe nzovuga ati ibintu vyakozwe na ibiti bigeze bigeze no munsi randiri promoter ndafise ico nakoze ya ndafise ico naterere ndafise nguvu zanje nakoresheje mu gukora bino bintu ya kubataje nabo babwiye iki kuko ndazi ino apel novuga canke uno mu ariko bishobora huza ya bari babizi kubera ko twana bipoze natwebwe abataje sino bavugira kubera ko ngira bashoboka bataronse umwanya ukwiye ariko novuga neza yuko ubutaje yoba yahomvye kubera ko ni ikintu ciza kizoba kibaye kizotuma nka wewe nimba waje gukora kino gikorwa uzovuga ati ejo uzovuga ati abantu je bigabite nawe bigeze ari ndafise cyo nakoze kugira ibyo bintu bigere ni gikobwira abandi bantu bose bataje first fatuko n'abaririmbyi wanashaka kubona abe n'abaririmbyi bari ngaha benshi terambere gihugu turifise mu ruhara twese nta numwe azuza kutwubaha igihugu cyacu atari twebwe nyene nta numwe azuza kudukura mu barabara nta numwe azuza kuduterera ibiti nta muzungu azuza kuduterera ibiti atatu nyene tuvyikoreye ya urumva iterambere ku gihugu cyacu twese riraturaba umuntu ataje rero novuga neza yuko nk'umuri cyane kamvuye ku baririmbyi ko kubera ko ndi mu gista cy'umuziki abaririmbyi barakwiye kuraba ibi bikorwa bakavyitabira cyane kubera ko ni ibikorwa vyiza ni ibintu bizotuma amaseve yabo yuzura neza ni ibintu bizotuma ibintu byabo bimera neza kubera ko urinze ubona umuririmbyi imyaka n'imyaka bamara bakora umuziki akavuga ati je ibi bintu iki giti je naragiteye umva biba ari ibintu biryoshe cyane bimeze neza ndibaza ko ari ho waciza cyane ku muziki w'u Burundi mu gihe abaririmbyi nabo bovyitabira ya Landry jamve muri bitwago twavugana ngahanye dume dusezera gatoyi amajambo y'urusako niko yavuga nkuko nafite urusako tugize ukuri Landry wowe na Wakalight imeze gute bimeze neza cyane andiko nkora kuri Wakalight wait mugaba nuko iko akora havuga ko amaze no kugenda abantu babivuga bafise mu ruhara yabafite uruhara kubera ko je ndovuga umuntu akurikiranwa cyane kandi umuntu avuga ko ibintu byinshi kuva yo nzovayo nko namanda bivuga ariko sindagutuma igenda wandike ngo Landry promoter ngo none ngo aravuye muri Wakalight TV oya jewe Wakalight TV ndiyo nubundi ngaho kuko cha Wakalight TV yego oya ndiyo yego aba ko tarava ko avuye n'ababeshi n'ababeshi bakora bishwa ko je navyo ndashikiriza ninavayo nzobishikiriza nzokoresha imbuga zanje gukana ndabishikiriza great mugiye dewa gukorana raduravuze gubushiri wawe watswa kuvanga ubu nawe wavye bigenze gute bameze neza yarabonye ikiganiro cyane atekereza kuvanga nta nuwo mfise